Yes, katwongera tubifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose bakunzi ba TV Duniani Kote birumvikana n'amakuru agezweho arebana n'umutekano politiki na diplomasi. Ni mu gihugu cy'u Burundi tuba dukomeje kwibanda ariko noneho ndabona su gusa neza kabisa. Bakobwa mudukurikira rwose aracyari umusore aracyari umusore. Umeze neza bwana Karimba Aimable. Meze neza ndashima Imana kandi ndasuza abakunzi bacu bo kuri TV Duniani Kote. Yes, n'amakuru tugarutsemo rero arebana n'umutekano politiki na diplomasi kugira ngo tuba updating ni mu gihugu cy'u Burundi murabizi twibanda inshuro nyinshi. Ndetse byanarimba tukababwira amakuru abakomeje kugenda aturuka ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko twibanda ku gice kirimo abarundi cyane kuko twe dukunda kwibasira ntago ari ukwibasira kuvuga ibi turutse mu gihugu cy'u Burundi. Nshuti zakadasoka akose kuseka nuko nari mvuze kwibasira ariko n'ubundi nese siho tukunze kuvuga cyane. Abarundi rwose yaza kubwira ati subira hariya cyangwa jya hariya. Ariko n'ubundi kuko ariho dukunze kuvuga cyane. Yenda sinzi ururimi umuntu ashobora kubishyiramo ariko tuvuga amakuru menshi yaho kabisa ku buryo umuntu adashishoje neza ashobora no kuvuga ati aya makuru muvuga buri kanya mu gihugu cy'u Burundi mwagiye muducishirizamo n'ahandi. Gusa twebwe niho twifuje kujya kutugira dute kujya tubahereza amakuru yaho kuko tuba dukeneye kugira ngo mwenshi mudukurikira mumenye n'ibiri guturuka mu gihugu cy'u Burundi byakomeye Bujumbura rero. Bujumbura ibintu byahinduye isura ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane. Icyitwa umutekano gikomeje kugenda kibura ndetse kandi biravugwa yuko icyitwa Red Tabara ikomeje kukekwa yuko ishobora kuba yamaze kugera za Kibuye. Mu kanya gato gashize nakira amakuru yuko urugo rwo kwa General Neva ni perezida w'igihugu cy'u Burundi rwaraye rutewe. Ndetse muri uku guterwa rwatewe nyuma yuko yaravuye hano Gitega yerekeza Bujumbura ariko aza kugira amahirwe yuko urugo rwe rutewe atariwe mu rugo. Gusa ngo ari mu muhanda arimo aturuka hano za Gitega yerekeza Bujumbura hari imodoka yo mu bwoko bwa kontineri yaje kumuhusha. Nawe bivugwa yuko rero imodoka ye yari igonzwe ariko Imana ikaza gukinga akaboko ibyo twakita nk'impanuka ibyo byari kwitwa impanuka. Bwana Karimba Aimable ngira ngo ni bimwe mu byo tugiye kuba twinjiramo muri ano masaha tukababwira uko byifashe. Ayo ni amakuru y'ubwina abantu muba mutapfa kumenya mu buryo bworoshye ariko twe tuba tugiye kubikomozaho. Turaza kugaruka gato muri CNDD-FDD tubabwire yuko ku munsi w'ejo wamenye ko witwa Gervas Ndirakobuca bakunze gutazana kugarika arasanye bikomeye na n'uyu mugabo ngo ni General Duprime Niyongabo. Abo bagabo bararasanye nyuma yuko witwa Gervas Ndirakobuca asuye General Duprime Niyongabo mu rugo iwe. Turaza rero kubyinjiramo tubabwire impamvu yibi uko gusubiranamo kwa CNDD-FDD cyangwa se kwa bamwe mu bihangange byo muri CNDD-FDD. Bwana Karimba Aimable usibye ibi by'abadedese barundi amakuru mfite nuko isaha ku isaha arimo aracunganwa n'ibirimo biragenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi binashoboka yuko ashobora kuza guhungira mu gihugu cya Tanzania. Kuko ku munsi w'ejo nibwo amakuru yari yagiye hanze yuko yaganiriye n'uwitwa Samia Suluhu Hassan ku buryo bwo ku murongo wa telefoni ariko bikaza kumenyekana yuko n'ubundi yamusabaga ubuhungiro nyuma yuko ngo igihugu cy'u Burundi kugeza amaginga ya ari kubona yuko ubwe nawe kidatekanye. Ngira ngo turaza kubikomozaho ariko mu kanya wari urimo mbwira n'izindi nkuru by'umwihariko zagiye ziba mu gihugu cy'u Burundi ngira ngo hazinjira mu buryo bwihuse tugahita turambura amakuru kabisa. Turaza kwikoza ahitwa za Rumonge muri gereza nkuru ya Rumonge biri kuvugwa ndetse kandi biri kwemezwa yuko Moses akuri kunjira amarengara. Aya ntagaruka kugukira gereza nkuru ya Rumonge ukuntu ibintu biri kugenda rero cyangwa ukuntu ibintu bihagaze. Abaturage benshi bari gutabwa muri yombi kandi bikavuga yuko abenshi bari gutabwa muri yombi muri gereza nkuru ya Rumonge. Abenshi muri bo bari gutegekwa kwishakira buri kimwe cyose gikenerwa muri gereza. Bikavuga yuko kandi iyi gereza nkuru ya Rumonge iri ntara ya Rumonge hakomeje kugaragaramo icyitwa imbonerakure zikomeje kwirara mu baturage zikagira gutya rwose zikabata muri yombi zigakubita zigakora n'ibindi bikorwa bya kinyamaswa. Ubona yuko bikomeje kugenda bihindura isura bihuzwa rero n'ibiri kubera Imakamba naho bimeze gutyo. Imakamba naho ibintu ntabwo byoroshye imbonerakure zirashinzwa gukora ibikorwa by'ubunyamaswa. Turagaruka kandi mu mujyi wa Bujumbura tuze kugaruka ku kijyanye n'icyitwa umutekano gikomeje kugenda gikemangwa ko kiri kuba kibi. Ni mu gihe abaturage bari kuvuga bati twebwe izo FDLR muri kugerageza gucungisha umujyi wacu wa Bujumbura
nizo mu masaha y'ijoro ziri kuza zizanye n'imbonerakure zigasahura ndetse kandi zikica na bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Bujumbura by'umwihariko no mu gihugu cy'u Burundi. Turagaruka kandi nanone ku nkuru Moses dukesha kimwe mu kinyamakuru banditse bati yega Burundi mu minsi ibiri mu ruzi rwa Rusizi hamaze kuboneka imirambo igera kuri 3 y'abantu batazwi. ubwo ni ku gice ni kuri kote y'u Burundi. Mu ruzi rwa Rusizi rutandukanya u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'iminsi 2 hamaze kuboneka imirambo 3 muri zone ya Buganda, komine ya Bukiranyana, intara ya Bujumbura. Abayobozi b'inzego z'ibanze bavuga ko bataramenya umuntu n'umwe mu bahohotewe cyangwa ngo bamenye neza uko bapfuye. Iki kibazo giteye impungenge cyane mu baturage baho kuko biri kuvuga yuko uretse no muri iki gice iki kibazo cyagaragaye, biravuga yuko no mu bindi bice bitandukanye cyane cyane hari za Ruyigi, imisozi ya hariya za Kirundo, umunsi ku munsi mu mashyamba bitameze neza, mu mashyamba mu nzuzi cyangwa se no mu bibaya hagaragara rwose ngo imirambo y'abantu baba bishwe, ariko bikavuga yuko abenshi muri bo ari aba bashinzwe kuba bakorana n'icyitwa M23 cyangwa Red Tabara. Ibyo rero bikomeje guteza ikibazo, abantu bari kwibazwa bati se ibi bintu biri kuba ikibazo uko umunsi ugenda uzaza undi abaturage baraza kwikura muri ino situation gute? Bose si ibibazo ubona yuko bikomeje kugenda bitera inkeke ku rwego ruri hejuru n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi. Bibaza bati se abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi barazizwa iki? Benshi muri bo barazizwa yuko batanze abana babo cyangwa se abasore babo bakajya gukora buri kimwe cyose gishoboka ngo bifatanye n'icyitwa Red Tabara, abandi bagashinzwa gukorana na M23. Turagaruka kandi ku itoroka ry'abasirikare mu gihugu cy'u Burundi rikomeje kuvugwaho cyane ndetse kandi biri gutera inkeke hagati mu gihugu cy'u Burundi, aho bari kuvuga bati iri toroka ry'abaturage iri toroka ry'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi mu gihe gito rishobora kubyara akantu. Hagatangazwa yuko abenshi bari gutoroka mu gisirikare cy'u Burundi no mu gipolisi cy'u Burundi bishoboka yuko aba bose baba bafite gahunda yo gukorana bya hafi n'umutwe wa Red Tabara usanzwe uzwi urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Yes, ngango ko rero ngira ngo mu minota mike cyane dufite tugiye kuba tubikomozaho, gusa muraza kunyemerera by'umwihariko muri ano makuru yacu, ariko si ubundi bw'iyo nkuru si dusa nkaho tuyisoreje rimwe ahubwo tugiye guhita twinjira mu bindi. Muraza kunyemerera rero, ariko twasuhuje abantu badukurikira rwose bari mu gihugu cy'u Rwanda, bampera ikaze kabisa, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, Amunika, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali kudeshapo. Rwose twongeye kubifuriza kumererwa neza, amahoro, impagarike n'ubugingo bigume mu mitima yanyu. Abadukurikira mu gihugu cy'u Burundi, abadukurikira bari hanze y'igihugu cy'u Burundi, ubwo za Uganda, za Tanzania, Kenya bariyo, ku mugani Burayi, Leta Zunze za Amerika bariyo. Kudeshapo rwose twongeye kubifuriza amahoro n'imigisha, impagarike n'ubugingo bikomoka kuri Nyagasani bigumane namwe iteka n'iteka. Yes, ngango ko rero bwana Karimba Emma urengera ngo mu kanya gato nibwo twarimo dukurikira amakuru y'uwitwa General Neva ku muhanda uva Gitega werekeza Bujumbura, yaragonzwe habura hose sa, ariko tunakurikirana amakuru y'uko mu rugo iwe bitari byifashe neza, amasasu yigeze kuhavugira ariko nayo yamaze igihe gito. Hari ibi bintu turaza kwihuza n'amakuru arimo aragenda avugwa y'uko uyu mugabo bigoye cyane kugira ngo ageze mu mwaka w'2027 amatora agomba kuberamo akiyoboye igihugu cy'u Burundi. Mu busesenguzi kurikira politike y'akarere, kurikira byinshi bigiye bitandukanye, ese ibi bifitanye iyihe sano no kuba uyu mugabo baba bashaka kumushyira hasi cyangwa se kumushyira ku butaka, bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi? Nukuvuga ngo Perezida Evariste Ndayishimiye we kuba yashyirwa hasi ni ibintu bigaragara yuko bishoboka cyane ku kigero kingana n'100%, kuko ngira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye mujya mukunda no kumva na discours ashyira hanze buri munsi zigaragaza yuko hari icyo ari gukeka cyangwa se umwuka uri hagati mu badede, ari umwuka ugaragaza yuko ushobora kuba habamo ikintu cyitwa kuba yashyirwa hasi. Gushyirwa hasi rero kwa mbere ngira ngo byagiye bitangira, ngira ngo mujya mwumva yuko hari abatungwa agatoki yuko bari gufatanya bya hafi n'abanzi. Mujya mwumva Evariste Ndayishimiye ko yafashe policies zo gushyiraho bamwe mu bayobozi navuga yuko ari abo mu muryango we hafi n'inshuti ze za hafi. Ibi ni ibimenyetso byose bigaragaza yuko Evariste Ndayishimiye atizeye umutekano we ubwe ndetse kandi n'umutekano
waba muri hafi. arega buriya ntabwo wafata FDLR n'umutwe turabizi ni umutwe w'iterabwoba ushyire mu barinda ibikorwa bikomeye mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abakurinda nurangiza nkubwire ngo icyo gihe umutekano uraza kwizera yuko abanyagihugu bawe bakurinze umutekano wuzuye 100%. Ni ibintu biba bigoye ngira ngo Bwana Karemba Aimable ibi nta nubwo turi bugarukeho cyane kuko urabizi yuko mu minota iri imbere tunakira n'umuvandimwe wacu kugira ngo nawe yagere byinshi atubwira, ahubwo twigarukire ku mabariyeri akomeje kugenda ashyirwa mu gihugu cy'u Burundi. Benshi bari kuvuga bati bari gusaka nimba n'abasirikare baba 23 babinjiye za Bujumbura, abandi bakavuga bati barimo barareba ese hari Red Tabara iri Bujumbura ishobora guteza umutekano muke. Ese mu mboni zawe wowe ubundi bubifata ute? Ese Red Tabara iriyo ntiriyo? Ese ibintu kubera iki gihugu cy'u Burundi kibikora? Nuvuga ngo ikiri kugaragara cyitwa Red Tabara mu gihugu cy'u Burundi yo iriyo rwose. Impamvu inariyo ni uko aba Red Tabara ni abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi barwanya leta y'igihugu cy'u Burundi. Yego. Kandi bagaragaza ingingo zirenga ibihumbi n'ibihumbagiza bavuga bati twebwe impamvu turwanya Evariste Ndayishimiye turashingira kuri ibi kandi turatera agati twerekeza kuri aka. Cyane cyane rero ibice byahariya za Rutana, yego, iriya misozi iri hafi ya za Ruyigi, iriya misozi iri hafi n'ahitwa za Makamba, yego, hariya za Cibitoke, Bujumbura, hariya mu misozi yegeye za Butare ndetse n'ahitwa za Nyanza, mu byerekezo biri hafi na za Nyanza ubwo hane za Kirundo, ahitwa za Muyinga, ahitwa za Ngara n'ahitwa mu misozi yegereye ahitwa Cankuzo. Bivuga yuko ikitwa imbonerakure zigaragara zafunze amayira, zikabanira abaturage mu nzira zibabwira ziti mwebwe ntabwo mwemerewe kugenda cyangwa se gutambuka. Ariko nanone bikavuga yuko ibice byinshi bigaragara muri iyo situation ni ibice cyane cyane bigize hafi umupaka uhuza igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi, ibice bigize umupaka uhuza igihugu cy'Abarundi n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Tanzania. Dore yuko Evariste Ndayishimiye yagiye avuga ati twebwe dufite guterwa isegonda ku isegonda ariko ntabwo tuzi aho umwanzi azadutera aturutse. Aha rero leta y'igihugu cy'u Burundi yamaze kuvuga yuko icyitwa Red Tabara yo yamaze gutangatanga igihugu cy'u Burundi, nibwo bwo bubona izo bariyeri zikorwa buri munsi zigaragara mu bice byinshi bitandukanye, zishingiye ku bwabo bwinshi bugaragarira ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'inzego z'umutekano. Akaba niyo mpamvu ibyo byose bikomeje kugenda bigaragara. Yes, Bwana Karemba Aimable yenda niba ngombwa turagaruka mu masaha ari imbere, ariko tubanze tuhe n'umuvandimwe akanya ngira ngo nawe agire ibyo atubwira, ndabona amaze kugera muri studio zacu. Uno munsi nagomba ko tuvuga ku kiganiro kijejwe kivuga ku bibera muri politike za East African. Kenshi twibanda gusa ku biba muri Uvira, hagati ya Uvira, Kongo, u Rwanda no Burundi, ariko uno munsi nagomba yuko dutereza amaso kuri East Africa yose, ibihugu bya East Africa byose, cyane cyane ibyo tumenyereye muri politike zabyo. Uno munsi turavuga kuki nagomba tuvuge ku leta zo muri East Africa zidashobora, amaguverinoma adashobora guhindurwa n'amatora. Ubwa mbere tuje ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu leta yaho idashobora guhindurwa n'amatora. Kubera iki? Kubera icambere ubwoba bw'uko leta, ubutegetsi bushobora gufatwa n'abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside, noneho bigatuma ibyabaye mu myaka ishize itsembatsemba n'itsembabwoko ryabaye ku Rwanda byongera kugaruka. Ikindi burya iyo umugambwe umaze igihe kininiya wariyubatse imyaka myinshi, haba harimo ababifitemwo inyungu, baba barubatse inyungu zabo, baba bafite ubwoba yuko mu gihe hoza ubutegetsi bushasha izo nyungu bashobora kuziburiramwo. Ndetse iyo point ya kabiri niyo muza kubona igaruka ku bihugu byinshi. Tugende igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi naco nyene ni igihugu leta yaho idashobora guhindurwa n'amatora. Umugambwe CNDD FDD n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi bw'igihugu kubera ibintu by'amatora.
na cyane cyane bobo nta n'ubwoba bafite yuko yenda leta yo bita leta y'abatutsi yari imaze imyaka myinshi kuva kuri independence gushobora gutsinda amatora. Ibyo ntibyoshoboka, ibyo ntibyokunda, kuko bavuga bati abatutsi mu Burundi ni rubanda nyamuke, cyane cyane ku bavyemera. Ndiko ndavuga ku bavyemera ibyo bintu by'amoko kuko bibaho, ariko ku ruhande rwanje narabwiye ko ibyo ntabyemera. Abarundi n'abarundi, namye nkurikirana ikiganiro c'uwahoze ari umusenatere umukuru wa Sena mu Burundi, avuga yuko by'ukuri ibiranga amoko bituma ushobora kuvuga ko uyu mugwi kanaka ari ubwoko mu Burundi atabihari, yuko twese abarundi turi ubwoko bumwe. Aho namushigikiye kuri ico gitekerezo, kandi ico gitekerezo arico gishobora kimaze kuva mu mitwe y'abarundi, coshobora kuba kikarangiza indyane zijanye n'ibintu by'amoko mu gihugu c'u Burundi. Rero nkaho nkaba numva no mushimira cyane ku bitekerezo byiwe yavuze. Uriya Bishop yarayoboye inama nkenguzamateka y'u Burundi, kuko ibyo avuga byumvikana. Rero CNDD-FDD n'umugambwe udashobora gukurwaho n'amatora, cyane cyane ko umugwi akagwi gatoyi k'abagize CNDD-FDD bamaze kubaka inyungu nyinshi, batopfa kwemera guheba izo nyungu ngo nuko habaye umucezo canke umukino w'amatora. CNDD-FDD rero leta y'u Burundi nayo n'umugambwe udashobora guhindurwa n'amatora. Tugende muri CCM Tanzania nayo nyene umugambwe CCM ni umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi biciye mu matora, kubera ahanini umugambwe CCM uracagendera kuri ideology yuko Nyerere yasize awubatse, nuko abatanzania bamaze imyaka myinshi atawundi mugambwe babona, atawundi mugambwe bizeye. Gutyo rero nubwo icamwa ca Chadema cogerageza ibyo ari byo byose, hashobora gukorwa uburyo atawundi mugambwe ushobora kuba wahindura intwaro muri Tanzania biciye mu matora. Hamwe nuko nabo nyene burya muri CCM harakagwi gatoya k'abatanzania bari muri CCM bamaze kwigarurira ubutunzi bwose bw'igihugu ca Tanzania, ku buryo rero bavuga bati mu gihe hoza uyundi mugambwe mushasha nka Chadema canke undi mugambwe, ati byotuma izo nyungu cyane cyane nk'abantu bari ba Kikwete, buriya hariyo n'ibindi bicocoro byo muri Tanzania by'abagenerale benshi bapansiyonye bakava mu gisirikare, badashobora kurekura ubutegetsi kubera inyungu nyinshi bamaze kwirundira ko, bituma bavuga bati hamwe hoza uwundi mugambwe wo twihora, kuko baba bazi ko byinshi byavuye mu biturire canke mu kunyonora leta. Ivyo rero byotuma badashobora kurekura ubutegetsi, ntabwo borekura ubutegetsi kubera inyungu. Nkuko nabibabwiye, ico kintu c'akagwi gatoya kaba kari mu migambwe iyoboye ibihugu, niyo mbogamizi y'impinduka zishobora kuza mu bihugu bitewe n'amatora. Ariko cyane cyane iyo uriko urakurikirana niyo migambwe iri muri opposition iharanira gushika ku butegetsi muri ibyo bihugu, usanga ata programme zo kwemeza abaturage zatuma bavuga bashira imbere, byatuma bashobora gutorwa, kuko kenshi bavuga ibintu by'amoko, bakavuga ibintu by'ubunyoni, ku buryo nabo nyene ndetse iyo baje ari bashasha nk'uko atakindi bashika bakora atari nko kuba amasiha mu bigega bya leta. Tugende muri NRM mugambwe wa Yoweri Museveni muri Uganda, ni gukurira agashitsi umugambwe woba ugomba guhiganwa na NRM, wiyumvira yuko ushobora gushikira ubutegetsi biciye mu matora. Ibyo bintu ntibyashoboka, kuko
nk'uko nayabwiye iriya migambwe imaze imyaka myinshi baba bariyubatse mu migwi mitoya cyane cyane imiryango y'umukuru w'igihugu baba barubatse inyungu nyinshi ku buryo rero umugambi uwo ari wo wose mushasha woba warabuza kugira ngo ube woyobora igihugu baba biyumvira yuko ushobora kubangamira inyungu baba baregeranije iyo myaka yose. Rero n'umugambi wose uza uhiganwa na NRM yo mu Rwanda nta byizero plutôt yo muri Uganda nta byizero na bike ufite yuko ushobora gushika ku butegetsi biciye mu nzira y'amatora. Twovuga ikindi gihugu kihe? Kongo umugambwe wa Etienne Tshisekedi uyobowe n'umuhungu wiwe uno munsi nawo nyene uriya mugambwe nimba witwa gute uriya mugambwe wa Tshisekedi nabo nyene n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi kuko ugizwe n'akagwi kigaruriye itunga ry'igihugu karajwe ishinga no gusahagura itunga rya Kongo no kutababara abaturage. Rero uriya n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi ngo binyuze mu matora. Rero abo bifuza guhiganwa n'uriya mugambwe wa Tshisekedi ariwe bita Beto, uriya mugambwe nawo nyene n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi ngo nuko byoba biciye mu matora. Igihugu conyene leta ishobora guhinduka binyuze mu matora n'igihugu ca Kenya. Igihugu ca Kenya nico gihugu conyene muri East Africa ubutegetsi bishobora guhinduka biciye mu matora, kuko buriya imigambwe yo muri opposition muri Kenya nta migambwe ya kera iba ihari. Iya migambwe ya kera yose yagiye isambuka ku buryo iyo hageze ibihe by'amatora imigambwe irisambagura bagashiraho amahuriro mashasha. Ayo mahuriro mashasha rero niyo atsinda amatora. Urebye nk'ibyabaye kuri Uhuru yihuje na Ruto batsinda amatora, kuri Ruto nawe yihuje n'abandi bo mu migambwe cyane cyane abava mu bwoko bw'abakikuyu, nibo cyane cyane bakoranye baheba uwabo Uhuru Kenyatta abona gutsinda amatora muri ubwo buryo, ku buryo usanga muri ibyo bihugu ka Kenya hatsinda amatora imigambwe, amahuriro y'imigambwe yishize hamwe. Nico gituma uriya mugambwe wa William Ruto washoboye gutsinda amatora kuko ryabaye ihuriro rishasha ryashoboye ujya mugambwe UDA ryabaye ihuriro rishasha ry'abantu bari bavuye mu migambwe myinshi, yaba bari bavuye muri ujya mugambwe wa Uhuru, abavuye muri ODM, bari bavuye ku nyuma abakamba bita bari nyuma y'umuntu yitwa Kalonzo. Abo bose bamaze kwiyungira muri UDA bashobora gutsinda amatora. Muribuka kuri Uhuru Kenyatta atsinda amatora ko bakoze ikindi camwa gishasha kitwa Jubile, bashinze Jubile babona gutsinda amatora. Rero ni muri ico gihugu ca Kenya dushobora kuvuga yuko imigambwe ishobora gushika ku butegetsi biciye mu matora, ariko ibindi bihugu nabadondaguriye nababwiye impamvu. None byogenda gute kugira ngo intwaro zishobore guhinduka muri ivyo bihugu? Intwaro kugira zishobore guhinduka muri ibyo bihugu niyumvira yuko ibitekerezo bitangwa n'abantu bo muri opposition bikwiye gushingira hanini ku bijanye n'ubutunzi, bakareka gushira imbere ibintu bijanye n'ibintu by'amoko, bakareka gushira imbere ibintu bijanye no gutanguza intambara, kuko ubwa mbere ibyo bihugu nkuko nayabwiye yaba Tanzania, yaba u Rwanda, yaba Uganda, yaba Burundi cyangwa u Rwanda, ni ibihugu byamaze gufata inzego z'ubutegetsi ku buryo izo nzego z'ubutegetsi zikingira kagagwe gatoya kaba kari ku butegetsi
kaba karigaruriye inyungu zijyanye n'iby'igihugu. Rero mu gihe imigambwe iri muri opozisiyo, twakwita imigambwe iri muri opozisiyo, ubwa mbere muri ibyo bihugu bagomba kwikuramwo urugamba rw'umuheto bakagwikuramwo, ahubwo bagakoresha strategy zibiri yo kwinjira muri uyo mugambwe bakagerageza guhindura ivyiyumviro canke abategetsi biciye mu mugambwe indani, ariko atari umugambwe uboneka ko ari umugambwe woba uri ugitangura canke uvuye hanze canke witwaza ibintu by'amoko. Hanyuma rero cane cane kampanye zabo canke agenda politike zabo zikibanda ku bintu bijanye n'iki n'ubutunzi, kuko ahenshi abo bagundira ubutegetsi ahanini n'ubwoba bw'uko bokwakwa isahani y'ifungurwa bafungurirako. Ibyo rero ugaca usanga mu gihe abantu bifuza guhindura ubutegetsi muri ibyo bihugu badafite ibitekerezo bishasha bishobora kwemeza abaturage benshi, kandi ibyo bitekerezo bimaze kwemerwa n'abantu benshi ku buryo uyu mugambwe cyangwa iryo shaka rigize igikorwa cyo gukoresha inguvu, boreka nabo gukoresha inguvu, ahubwo boba baremeje abaturage bagahagurukira rimwe, bagashobora guhaguruka bagacuvya inguvu za gisirikare, kuko abo bategetsi inguvu za gisirikare bakoresha ntizishobora kunesha abaturage bose mu gihe boba bahagurutse barondera kugira ngo ubutegetsi buhinduka. Ariko kandi byonagorana mu gihe ubutegetsi bukora neza. Mu gihe ubutegetsi bukora neza, ndabahaye akaronko k'igihugu cy'u Rwanda, usanga abaturage bafashwa mu buryo butari bumwe, umutekano ari wose, ibintu iterambere riba rigaragara. Biba bigoye cyane kugira wewe uve hanze uzane ibitekerezo ngo uje guhindura igihugu kiba gifite guverinoma iyobowe neza. None mu gihe guverinoma iyobowe neza, niyumvira ico gihe yuko banashatse abaturage buhurikira muri uwo mugambwe bose, hanyuma rero buriya buntu butagenda neza bugakosorwa na cane cane hagatezwa imbere ibindi bisata nk'ibisata bijanye n'iterambere ry'abaturage bose mu by'ubutunzi, bitume abaturage badashobora kubona yuko kumbure guja guhurumbira mu by'ubutegetsi ariho hari amaronko, ahubwo bakabona yuko abantu babwo bagiye muri za business, muri za investment, ariho babona amafaranga menshi kurusha kuja gukorera umushahara muri leta ushobora guca kabiri gatatu ukirukanwa. Rero nivyo bitekerezo nagomba gutanga cane cane bijanye n'amatura canke ibivugwa ku mareta ari mu bihugu vya East Africa. Sinavuze kuri Somalia canke Sudani kuko n'ibihugu cane cane bikizonzwe n'indyane zijanye n'ibintu by'amadini n'ibintu by'amoko, naho nyene bikaze cyane ku buryo biba biguye gutanga intumbero ya politike muri ibyo bihugu, kuko usanga bo bapfa ibintu bitagira mvura by'amoko canke by'amadini. Nivyo nagomba gushikiriza.